Mm, bite rero Halo, bite rero ni sawa ndashima Imana nizere ko mutarimo ati ni sawa ndashima Imana nizere ko namwe ari intore. ya ni sawa ibyo tu- Mm. ibyo tuvugana byose ibyo tuvugana byo ibyo tu- ibyo tuvugana byose ndabirikodinga. Ya, Mhm, nibyo nshaka n'ubundi mhm. sa Ndakumva rero duga kwijambo. okay. Mm, Mbo jewe nitwa Anita ndi mm, nyene ajya mawodiyo numvise mwashize kuri YouTube. mm, eh, mu bisanzwe je nagomba ntange umuco ko mm, uwabibahaye ntawenzi. mm, Uwabibahaye ntawenzi rero shaka ntange umuco kuri ajya mawodiyo. mm, Ni ukuvuga mugisha ukuntu byagenze ibyajya mawodiyo. mm, Uwo mwemerine bavuga ni umudarara w'iwanje. mm, Bon. Turi mu isi turi abantu turaba inyama n'amaraso mm, kandi baca umugani mu kirundi ngo ntazibana zidasekana amahembe. mm, Okay? Byarashitse. mm, Nifuza ko umudarara wanjye yonzanira ibintu ku kazi kugira ngo bivanye n'ibibazo byanje nari mfise. mm, Ndamubwira nti rero nshaka unkorere ibiharuro by'amahera kugira ndakurihe hama unzanire izo mpuzu zanje ku kazi siko. mm, Bo hama darara wanje turavugana mm, arambwira amafaranga yatowe ndamubwira sawa reka bambemvye nzoca ndaguhamagara unzanire ivyo bintu ku kazi hama utore amahera yawe. ego. Bo vyarashitse jewe ndahembwa maze guhembwa. Ndamubwira darati rero bampemvye raba unzanire vya bintu ndaguha amahera yawe. Mm, Ah, darara acambwira umushoferi nari ndamubwiye abimere abinzanire mm, ambwira ati uwo mushoferi si hari mm, siko. mm, Basi namba uwo mushoferi ndakubari atoboneka reka ndondere uwundi mushoferi kubwira ubimumbere abinzanire ataza kuzaniye amahera. mm, Darara acambwira ati nta muntu n'umwe ushobora kubiha atari we uje kubyitorera kuko hano biha ashobora kubikuzanira yagira mu nzira akagira ibyo akuramo ugaca usanga ugiye gushwanira jewe ko ibintu byawe wasanze bidakwiye mm, siko. ego. Darara rero nca ndamubwira ati jewe nta na kimwe ndungikira ibyo bintu byanje nta na kimwe bigenda nta kundi ndiyakira. Mm, Ariko bivanye n'uko muri buno buzima umwe wese aba afise ibyiwe aba ariko ariruka navyo. mm, Uwo mwanya yarabuze ingene yonyishura ko na jewe hari abanyanzikira amawodiyo nkayasoma ariko nkabura ingene ndabishyura. mhm, Rero amaze gusoma audio ntiyanyishura sishobora kubimuhora. Ko nibishika natwe biradushikako naramutelefone ndamubwira ati naramutelefone plito aranka kwitaba canongera ndunga ikindi yote ivuga ati kuki ndiko ndagutelefona ukanka kwitaba acambwira ati narifatiriwe niyo mpamvu ntakwitavye siko. mm. Ndakumva, ndiko ndakumva. Muri make mugisha twace tuguma duharira ku kintu cuko noja kuvyitorera niko je norungika uja kubintorera siko. Mm, Rero twese nk'abana b'abantu tuca twisangisha vuga dufashe tuja mu vyo gushwana aravuga ndavuga siko. mm,
rero nk'umudarara yari afise ububasha bwose bubaho ku kazi nari ndiko kuko niwe yari yakanjanyeko siko ndakumva cane biranyumva mugisha ndiko ndakumva sinzi ko urumva ko ndakukiritsa rero urumva yari darara wanje tumaze gushwana karakara yari afise ububasha bwo kugira ico agize kuri jewe ko yari darara wanje niwe muvyeyi mba mfise rero niko kuca anzanira impuzu zanje ku kazi kubera ko amfise ko ububasha bwose bw'udarara wanje bivanye n'ukuntu twatukanye yaje yarakaye ku buryo avuga ati ahantu usubira gukora akazi ndagashira kundi muntu ko uburenganzira bwiwe kandi abifitiye ububasha okay ndakumva cane niwe ndakumva rero bimaze kugenda ukurumva twese twari dushavuye yazanye undi mukozi arakaye nanje nari ndakaye nyene ava sinamenye yuko yaje azanye uwo mukozi gusa mu nyuma narabibonye ko yaje azanye umukozi kugira asubirire rero arabwira madame wanje nariko ndakore ati uyu ntabwo aguma ngaha dufitaniye ikibazo ndahasiga uwundi uyaze tugende duheze ikibazo nitwaheze ikibazo ko mwamushimye azogaruka siko ko rero jewe agumye yani afose ko yogenda njanye niho naca ngira ubwoba ndavuga ati uyu amfise mu maboko kuko ni darara wanje siko ndakumva cane ncangira ubwoba ndavuga darara ko afise kububasha bwose muri iki gihugu atawundi muntu mfise ndi butabaze ataki ko avuze ko atansiga eske anjanye mu bwayo buryo siko ndakumva ndiko ndavyumva turi kumwe nukuri ndiko ndakumva kandi cane niho ndatwangira ubwoba niyumvira mu mutima petetre kuko twaturanye yarakaye ashaka antware namba nkubita namba namwibarabara ivyo ni ivyiyumviro vya muri jewe okay ndakumva kandi cane ubwoba ndavuga ati jewe darara turi aza kumwita sa ndiko ndakumva hewe ndiko ndakumva okay rero jewe natengira ubwo amaze kuvuga yuko atansigira ku kare kandi deje madame aramubwira ati ni dara wawe avuze je naco mpindurako genda muheze ibibazo mufitaniye na darara wawe rero ncangira ubwoba ndavuga bivanye n'amajambo twateranye na darara ararakaye twaba turi kumwe mu modoka araza kunkubita canagira ubwoba kandi hari mw'ijoro isaha za 8 y'ijoro nta n'ubundi butabazi nari kuronka nca numva inama muri jewe mbwira ati kira groupe utabazi urabikora nk'umushoferi turi kumwe niko kuca jewe nkere ya groupe ndafata abo tuva mu nzu imwe yani mu nzu ya darara ndabashira muri iyo groupe kugira ndabe aboza kuntabara ko hari mw'ijoro yani abofasha ububasha bw'imodoka ko ari nagize ubwoba bwo kwinjira mu modoka darari muko navuze ati bivanye n'ukuntu twashwanye nkinjira mu modoka yiwe ashobora kunkubita ndagira ubwoba niko kuca ndurika ama audio muri iyo groupe na creye ngira ati ni uje muntabara arayishara kugira ngo nkubu ndiko ndakumva turi kumwe ndiko ndakumva kandi neza kugira ngo ntabwo yari karankubita ntabwo yaraje kunyica nta kintu na kimwe yaraje kungira ni ubwoba gusa bwamfashe none reka gatoya banzo heze nta ariko reka mbanze cishemwo aya majwi gatoya nimumfashe kwemerera nanyica nugwe mumfashe none mumutungikira amayinite
Ndabigeze umuntu ari impande y'amahinda ntibigera amahinda seye mwagomba nyuke merine tarara manyuke ni muntu ugira amahinda basi ya 20 yemwe yemwe ndatabaza merine nze kuntora ku gazi yagomba cyo kunyica murati ibyo yagiye mama darisi yemwe mutse muntu abandi muntu abandi bapfuye merine Merina banyak jembatan siapa yang lain. Pegawai asyik tangga cakung kiri sini mata di sini. Ya masa tapi kita pun dah baru Merina nagi cina muri Saudi ada masam. Bas tunggu saya pandai mamega. Anda mungkin jamu gorila mamega. Ni banyak cina kira nutu mega. Anda mungkin jamu gorila mamega. Ama mara muraya tu aku ada pin anda masam. Jabuti Anita ni. Okay, Anita, ibi wavyumvise? Ibi wavyumvise? Yes, navyumvise. Okay, komeza umbwire rero je ndazakubaza hanyuma komeza umbarire nta kibazo. Okay, nakubariye ni kuri ayo maudio narungitse Mugisha untahure siko ubwoba bwafashe siko yego ndakumva nagize ubwoba ndavuga ati uyu muntu ate kututana kandi twashwanye tuguma tunashwanira n'imbere ya madamu umwe ngo kujana undi ngo nahondi umwe ngo ndakujana undi ngo nahonja sinibaza ko ari amahoro ninja mu modoka yiwe yani nuko baje nagize mu mutima wanje siko ndakumva rero ndiko ndagukunda imvuga toya ayo maudio Mugisha jewe ndahari ndakomeye numvise byandenze buri YouTube buri WhatsApp buri iki iguma indungikira ibyindungikira amayinki nukuri nagomba ufashe uko wasohoye ibyo baguhaye abari kusohorera n'ibindi ko ndaguha siko ngorane nakubwiye ko niko ndagufata amajwi uko nyine tuganire niko nza kubishira hanze kibazo na kimwe dufitaniye siko yenda kumva jewe nta kibazo kimwe dufitaniye n'urugaga none wahejeje siko nta kibazo dufitaniye mufata nka mutoyi wanje deja ni n'umubanyi wanje tube turahetse no kumufata nka mutoyi wanje n'umubanyi wanje siko gusa nshatse ukura urujijiro rwe mu bantu baguma buvuga ngo Merine ngameze uko Merine ameze uko Merine ni umwana mwiza ikibazo twari dufitaniye ibyo twaratse nyine turabiheza byaraheze nta kibazo Merine je dufitaniye siko sinzi rero abandi bantu baba bari bamufitiye akantu bakaca bafata amafoto yiwe n'ayo maudio yanje bakabipibriya jewe ntavyo nzi siko je ntavyo nzi ariko agomba unyumvishirize isi ko ibyo bintu bariko baravuga kuri MPS ibyo je Merine nta kibazo na kimwe isana kakanya dufitaniye ni hamwe nyene atazibana zidasekana amahembe kandi iyo ibere riyaze riba riyaze sino nta kindi kibazo dufitaniye je na Merine ndakumva ndiko wahejeje ego je nahejeje mbaza ariko amarezo yawe ntameze neza nimba wicaye uhaguruka uryamye ukabyuha amarezo ntameze neza birumvikana ko ari ukuntu okay nimba uri kuranyumva rero neza umbwire ndakubaza ego mbaza ndiko ndakumva aya majwi wayasohoye kubera kwinezereza canke gutabaza mbo deja bwari ubwoba ico ni kimwe n'ubwoba nagize kubera yavuga ati sindagusiga ku kazi kandi kutansiga ku kazi yari afitiye uburenganzira ko n'idara wanje
kandi ako kazi nawe yari yakandangiye rero jewe nayagize kugira binyaruke ko ndonka umushoferi ko bwari bwije ntinya kwinjira mu modoka yiwe. mu yandi majambo ni ukuvuga ko washaka ubutabazi bw'umushoferi. Je nashaka ubutabazi bw'umushoferi kuko je darani yariko arankubita, darani yagomba anyice, bwari ubwoba gusa nagize ati tukaja mu modoka imwe arankubita nta bindi canke ndi mw'ibarabara. Niyo mpamvu navuga ati burije nta kindi kintu ndi bukore, reka nkereye groupe simbura abafasha kugira ndonke umudereva aza kuntora. Okay, none iyo kuba wari ufise famiye, iyo uca ubwira famiye yawe ati munere umushoferi uciyemo umwene inbox canke no muri groupe ukabishiramwo, vyari kwanka yuko bagufasha ubutabazi bw'uwo mushoferi kuko Aho nyene nashinzwe muri iyo groupe mucananga neza. Famiye mfise uwa mbere n'uwo nyene Darara, niyo famiye yanje mfise. Izindi famiye mfise ndi muri abo nyene nagize nakreye groupe nkashiramo ko bivanye n'umwanya narimwo sinari guca umwe inbox ngo bikunde. Navuze ati peut-être bamwe basinziriye abandi bari mu buzi abandi sindi, nca mvuga ati reka nkere groupe uba hafi abariwe antabaza umudereva. ubu tuvugana uri hehe? Ubu tuvugana uri mu kazi, uri kwa Emeline, uri hehe? Ubu tuvugana uri hehe? Bo ndi kuri uyu umwe mwatangura kuvugana nawe n'umugenzi niwe naciye njako. Sindiko ndakubwira ko muri iryo joro bitari gukunda ko njana na Emeline kubera nari nagize ubwoba. Emeline ntimurongera kuvugana? Emeline ntimurongera kuvugana? Turavugana na Emeline twese byadutangaje ko tugiye tubona amarinke. Ibi byabaye ryari? Byabaye ryari? Ngo ivyo umunsi biba hari le 4. Hari le 4? Hari le 4. Z'uku nyene kw'icumi? Z'uku kwezi kw'icumi? Z'uku kwezi kw'icumi? Hari le 4 z'uku nyene tutaraheza. abantu uri nta amarizo yawe ntakwiye neza. Aho hantu uri amarizo ntakwiye neza. Okay, hari ikindi kintu agomba kukubaza rero, uranyumva? Ego mbaza. Ego ndakumva cyane. Jewe uranzi? Ati jewe uranzi? Wewe Jewe uranzi, usanzwe unzi? jisi ndakubona video, ndakubona kuri YouTube gusa. Basi ntacyo hajya nyine mbona ibyo nkunda gukora canke nkorera mwebwe nibaza ko ubibona. Murambona ibiganiro wasohoye n'ibyo nyene by'ibanze. None ibi je nagize ubu nagize ikosa? Ego harimwo ntabwo ndabyita ikosa, ahubwo icyo nobivuga ko gusa icyo nobivuga ko fatiye nko kuri ibi byanje byabaye deja waguhaye amawodiyo cyangwa waguhaye inkuru ntayizi siko
rero icyo mbona ko ku ruhande rw'iwacu ko byari kugenda nuko nyine wari kubwira uwo muntu yaguhaye inkuru urumva yaguhaye inkuru y'amahodero y'iwanje aguha n'uwitwa Emerine wari kumubaza ati mbega uyu wundi muntu uramuzi akakubwira kandi cyangwa kandi amba namba nzi akaguha nimero yanjye tukavugana cyangwa ukamubwira akankonekita jewe yani ukuri k'umuntu n'ukwa nyine kumubwira Okay. rero baguhaye inkuru kuyitanga si bibi kubera abantu yani abakobwa uratuzi nyene tumeze siko abakobwa urazi nyene tuba tumeze n'abantu dutwara inkuru uko tutazi uko turabyumva tukaca tuzibyibusha ntituzi ngo zahereye aha zimeze uku yani nk'umuntu yaziguhaye sinibaza ko azihana ituwo ariwe canke ko azemera inuwo ariwe canke sinzi icapfa nanita jewe canke sinzi na Emerine siko petetere yazitanze uko avyumva biba nibyo je twoba dupfa ko ntabyo nzi sindamuzi cyane se nibyo yoba apfa na Emerine nakubajije kwanza yuko uzi ivyo nkora hanyuma ndakubaza jewe naragize ikosa icyo ni ikintu cyambanza nshaka kubanza kuvyumva jewe nagize ikosa mbona kuko wakoze ko wari uhawe mbona ntabwo uba wabibonye wari uhawe inkuru wazitanga uko uzihawe nanjye ndiko ndakubwira nta kosa wakoze watanze ibyo baguhaye mugabo apareye ibyo akantu kubwira birasaba ko woza urashiramo urabaza ati none uwo wundi muntu narihe apana gufata inkuru y'umwe aba ariyo usohora abakobwa turavyibusha ibintu uko tutabizi ukabyumva uko ntuzite niyo byahereje ukaca ubibyibusha ukabijanye kwa mugisha aha rero ndagomba mbanze ndakwishura ikintu kimwe ikintu bita gutabaza nimba uzi ibyago muhura navyo ngaho gutabaza n'ikintu ni ubona ikintu kiba kiri urgence cihuta sivyo ivyo byose uriko uravuga rero narabikoze uravyumva jewe mu gitondo jewe ubwanje nihamagariye uwo mudarara wawe Emerine uravyumva jewe namwihamagariye ku telefone turavuga aranka kunyitaba arankatirako mpitamwo kumwandikira message arananyishura mu rundi arambwira ko ari we kuko sinari no kwihenda hanyuma ndamubwira icyo ngomba ko tuvugana aranca amazi aranka ko tuvugana uravyumva none umuntu yumvise izi audio zawe utabaza kurya wowe nkaba ntashobora kuronka ngo tuvugane kuko utabaza kurya nkabura nimero yawe egare ko wahuye n'ikibazo rero icyo nkora ndagira urgence wowe nkagutabariza mugabo icyashobotse kwari kurondera ujya Emerine je twivuganiye urabyumva aranca amazi aranka kumpa umuco none je wumva afise ikosa byumvikana ko rero igihe uravuga ngo ntaco nakoze naragikoze kandi nagikoze neza mbere nagikoze kinyamwuga wowe wavugishije Emerine kugira ndamusaba umuco kumbure yari gushobora kumbwira ati twarashwanye byaraheze ariho ni muzima kubera ko ntari narose telefone yawe nari gusha numva ko ukihari ukimeze neza sinariwa ntangaza inkuru jewe nagize inkuru ukomeye kugutabariza uko bijya bavuga iyi mvugo utayisobanuye gutya wumva wowe uvyumvise numva ko biteye ubwoba rero kubyumva ku muntu atabizi ibyo ari byo birateye ubwoba mugana nje nagusiguriye imvo ibyo byatumye ndabikora hanyuma rero urumva Emerine nta kosa wumva yakoze none mu kwanka kunyitaba no kwanka kumusobanurira ibyabaye
ngo Emeline twanga kukwita abaparimu sindamuvugiye ariko reka mvuge nti namutahura gakeya cyangwa ukamutahura buke buke amakomantere ari kuri kijya kiganiro wasohoye ararenze Emeline ni iki Emeline ni iki Emeline ni iki Emeline ni iki amakomantere mabi cyane ariyo mpamvu navuze ati ibi bintu reka ntume nanga umuco abakomanta ibyo bazi bareke gukomanta ibyo batazi ko Emeline bako baramucafuza none uzi yuko ibi bintu bitagera wibaza ko bigeze hehe hoho wibaza ko bigeze he hoho none ikintu kiri kuri YouTube irabwa resi yose mbwije reka nyine bigeze kure nibyo baba bashaka kuko iyo aza kunyitaba akambwira ati uyu muntu twagiranye ikibazo reka ndakubaza ikindi kibazo kwanza wavuze ko hari ibyo yagiriye mama Darse kandi nashizemwo video ya mama Darse yakubiswe ijya sindi reaction iboneka umugisha nakubwiye icyanteye ubwoba natinye kamubita siko nkuko yagize mama Darse kumeze kandi uko yakubise mama Darse nibwo bwoba nagize ariko kuvuga ngo twinjire cyane mu byo mama Darse aho nanjye noba ngiye kwinjira mu byo ntazi icyo nzi icyo yarakoze mama Darse icyo wapfuye nacyo nzi icyo ntacyo nzi ni nk'uko najye mubona twari gufatana tugakubitana siko ndakumva barashwanye n'abana umugisha none barashwanye bakagwana rega ntiyamukubise yomukubita n'umwana wiwe baragwanye si umwana wiwe baragwanye umwana wawe ari igihe utakukubita kugwana iri ni ikosa ryiwe rero kuko wewe nashatse kugira ngo biki afise ibikomere kanshishamo hano donc ku bantu bari bakokuje inkuru bariko babona ntuzenye ukuntu mama Darse ameze amaboko amaraso yaravye benshi babona iyo video abatabizi bakabona ko ari jewe nuje Emeline yagize yari karagira kute navyanditse ko ngo raba ivyo yagiriye mama Darse ivanze n'amajwi yanje mugisha ega harimo hajya biranditse ko tiraba ivyo yagiriye mama Darse biranditse ko si wewe ivyo nkora byose abantu batazi gusoma ngo basome ibyanditse ngo batwara ibyo bumva mu matwi n'ibyo babonesha amaso bamaze kumva ijwi ry'iwanje bakabona na video bafata ko ari jewe siko birumvikana rero jewe nashatse nivuge ku ruhande rw'iwanje siko ni ukuri mbabarira usohore riryi bumve iyo n'abantu batazi gusoma deja bumve ko video babona atari jewe sawa ingene ibintu byagenze yego nukore ndabikora Emeline kuri jewe cyangwa acafatira kuri jewe yego kugira kugira uko wari wagize ikintu kugira kubera iyo message wanditse ngo raba ntayo bazi gusoma bo bafata ibyo bumvamo n'amatwi n'ibyo babonesha amaso bakabona ko amajwi yandi abaye niyo video bazi ko ari jewe rero mfasha unwangire umuco wanje abihenda bakabona ko video ari jewe si jewe kandi n'amajwi yanjye bumva impamvu ayo majwi nayatanze bareke ibyo bapfana Emeline nabyonze je Emeline nta kibazo na kimwe dufitane ntacyo dupfana Emeline ni umudarara wanje dusize no kuba ari umudarara wanje ni n'umufamiye wanje ni n'umubanyi wanje mu Burundi zamumenya gutanga umuco rero mugabo iyo habaye ibintu nk'ibi wewe ku bwawe ntaco ndagushinja kuko wewe waratabaje mujya mwanya kandi birumvikana babisobanuye hanyuma Emeline hano ibintu byo kugara yagize ikosa kuko je nagiye ndamubaza mu rupfasoni kugira ngo tumenye kuri muzima ko atakibazo ahuye naco aho kugira ngo nyakire neza basi anyandikire muri message anambwire uko byagenze ntiyigeze ashaka ko tuganira hanyuma ndavuga ati bya bintu birakomeye ko umuntu arinze yanga ko tuvugana kandi azi ko je nkunda gutabariza abamama bari muri Arabia Saudite tutahurane siko
ubwo mugisha dutahurane turabana b'abantu imagine uri kuribona ku ma YouTube amalinke ku ma WhatsApp atandukanye yapostinze wewe ilinke yawe woronka imbaraga hehe zo kuvuga vyo erega sinabikoze nakoze ikiganiro wa mukobwa we nabikoze namurondeye imbere y'uko ndagutabariza niko bigenda mbanza atari ikiganiro mugabo nawe hari ababaye kubona amalinke nk'arya none wibaza none iyo uzi yuko we ibyo uvuga wabivuze kandi mu by'ukuri biratahuritse n'umuco wawutanze kandi n'umuco urumvikana sibyo mugabo urabona yuko uwo Emeline si umuntu mwiza kuko hano haragaragara uwo wahuye n'ibyago kandi we nyine wavuze uwo Mama Darcy wahuye n'ibyago yakubise kandi amatwi yansumira ubu ari mu Burundi urumva ibi byose ntawe byo byaciye rero umaze kumva umuntu mubi nk'uyu ifoke utabaza ikindi nacyo wowe ibiri kuravuga ushobora kuba wabitegetswe baguteye ubwoba genda ubeshuze ijya nkuru utayibeshuje ngo uvuge banza wumvirize ashobora kuba yaguteye ubwoba ngo ubwirizwa kugenda kwa Mugisha ukamubwira ko ata kibazo dufitanye byaheranye n'ubundi niko nabanje kuraba kuri video ubundi bwo nari no kwibaza ko bakuboshe ariko uri kubivuga uboshe mugabo nabonye kuri video kuryamye ata kibazo utaboshe yagutwenga ahubwo nagerageza kubera bacura komantere ziko ziranshaka mbona nta handi hantu ndi bwisigurire ahubwo kugira nisigure bose bibashikire nk'uko byabashikiriye ibya mbere umwaka navugisha wowe ukabintangira kugira bibashikire nukora ingoma ndabitanga ubunyine isigura kuri buri muntu wese atanga ngo ndabashobore mugisha ntabyo woshobora birumvikana niyo mpamvu nanje ndabikoze kandi ibi umbwiye ndabikurikiza amajwi nza gushira hanze amajwi hanze aya umpaye bumva uko byagenze mubona ubundi je ndafise impungenge ko ushobora kuba baguteye ikamba nakamba bigeze baneraje ahubwo nanje ndatunwe kuga komantere bariko baranshirako none wowe uri kwataba basange ni bakse bose abantu bari muri motive ngo ngenda ndishura umwe wese ngo urumva bimeze uko ntari byo nobishura ngo nshobora ariko barose iyindi link y'ijwi ry'iwanje baramenya ati reka komanze twako turakora kuri Anita tuzipungutse canke tuzongeze yani batwara ibyo bazi ntacyo reka mu by'ukuri reka Anita wewe nta kosa ufise n'uwo wagutuka arakurenganya kuko wewe wahuye n'ibibazo uratabaza nkuko n'abandi baba baje ngaha tukabatabara kandi bagatabara rero wewe wariko uratabaza kandi erega n'abandi bantu bariko banyagiriza kubona ngo ivyo ngo wabishije mugisha kubera bumve neza ko atari je natanze ivyo bintu oya si wewe wimpaye oya si iyo bimpa wowe ku busanzwe ukuntu uriko urabivuga nibaza ko abakurikiye ikiganiro bavyumvise yaba warabimpaye ntibari kuza ngo wongere usobanurire ukuntu wahurudutse ukabikora kumbure wari kuba wabimpaye wabiteguye nibaza yuko biratahuritse kuko n'ibintu biri mu magurupe menshi abatari wabimpaye cyangwa wagutabarije yabirose n'abavuye muri gurupe kandi hariho amagurupe menshi birimo ku busanzwe nibaza yuko baca batahura ko atari wowe wenyine wabitanze gusa wewe muri bajya abantu bashize muri gurupe abo bantu bawe nibo baciye bagerageza kugutabariza barabitanga kandi babitanze kwa Mugisha babigeze aho bibwirizwa kugera ntubizi ndabizi bigeze kwa Mugisha kisi yose byakira ubwo rero kandi nibaze yuko ibikorwa nkora n'ubwo hari ababigaya benshi barabishima hari abagenda baratabarwa kubera ibinyene nibaza ko nawe yaba utari mu mahoro ndazi kuba watabawe mu urumva ko uvuga turiryamye imeze neza byaraheze aha nibaza yuko abadukurikiye Mugisha ntibabonye none nabonye mugomenga mu maso haravyimbye ngo ntibagutabagiye oya niko meze
ni inkoko nyinshi zo muri Arabiya. inkoko zaranshitse sha. Ego, iciza rero nuko uri muzima. Iyi nkuru naguca byaje nuko yageze kure kandi nibaza ko aricyo bikenewe. Burya nari nkirondera wewe ku busanzwe numve ko nozoroha nimero yawe kuko inkuru yageze kure nyene urumva niyo gutabaza kandi ibintu byo gutabaza bibwirizwa kugera aho bibwirizwa kugera nyene icyo bamenyesha cyo nuko inkuru yageze kure mu by'ukuri. Nimwe YouTube gashaka ikoreshwa n'isi yose, uwumva ikirundi wese ategerezwa kubyumva. Kugera kure mvuga nshatse kuvuga ko hariho burya ababijejwe bakurikirana ibibera bica kuri uru rubuga biba kuri mwe muri Arabiya. Hariho abantu bakurikirana uru rubuga. Wanda mugisha niyo mpamvu nashatse ushire ko nanje ivyanje siko ivyanje ntibafate Emeline wese akabura Emeline mu buryo bwiwe atashimikiye kuri ibi bintu vyanje. Yego, je rero ndumva reka ndangize ndagusaba niba hari akantu worenza ko hanyuma nce nkurutira ikiganiro je mu gutanga impanuro zanje nkuko nawe bikora mu kiganiro. Ntako mfise wongerako. Mugisha je nagusiguriye imvo yatumye sohora amawodiyo siko sinzi nambitahuriye abadukurikira bazoshiraho komantere jewe nta byinshi novuga mugabo je ndumva nayitahuye uko wayivuze. Okay, rero jewe atanze isiguro yanje y'ingene ibintu bimeze. Uwabiguhaye ndakubiyemo, sinzi nabiguhaye mu buryo bwo kuntabariza, sinzi namba yabiguhaye mu buryo bw'ico bapfa na Emeline canke mu buryo bw'ivyo jewe twoba dupfa ko nta wenzi wariwe siko. Ico jewe shaka uyumviriza wese yumve ingene ibintu vyagenze. Ntibafate ngo Emeline ngo n'umugesera, ntibafate Anita ngo n'umugesera, peut-être ndi umugesera ko sintegerezwa kuba mwiza imbere ya bose kandi na Emeline ntategerezwa kuba mwiza imbere ya bose. Ariko ikibazo canje na Emeline ntibagihagarare ko bashobora ko ubugesera bwanje bufatiye kuri kirya kibazo canje na Emeline kandi si ubugesera bwa Emeline bufatiye kuri kirya kibazo canje nawe. Batangura ikibazo canje ingene kimeze bagitandukanye na jewe bagitandukanye na Emeline. Amakomantere avuga kuri jewe avuga kuri Emeline amfata ni hamwe jewe ngira ndi moro nari imbaraga nari kuronka zo kuvuga. Emeline nawe urabona ko byanamunaniye kavuga ko amakomantere aturiko n'amakomantere mabi sirivuga. Erega izi komantere zije kubera ko Emeline yase kuvuga. Unamubarire ndazi ko mwabivuganye, unamubwire nejo bundi abantu bahura n'ikibazo baba abashinjwe ikintu canke abashinja ikiganiro tuko turagiranira kuko ivyo byose arakubyumva ko rikeze mubwira ko yamugezeho aza kubyumva. Iyo aza kumpa umuco tukavugana byakubwiye umubwire inbox ijya nyifato nimbi cane kugara jewe angara ko jewe ndamusaba iki je ntangara ko ntananduta ntanansumba uravyumva je mbanje kumwibariza amakuru gusa kugira ngo dutunganye hanyuma agacagara kubera abana ari muri Arabiya mugo nanje ndi buraya none umva tungana. Oya igituma ndabivuga niko yansuzuguye ivyo yanyandikiye ndabizi sindabivuga rero ni bibi yagize amakosa nanje nta kosa nakoze nagutabarije kandi namuvuze uko ari nerekanye n'ibimenyetso kumbura niyashaka ko tuganira azogaruka azondondera ze nawe ndamubaze hanyuma tuganire kandi uko nyene tubikoze nawe niko tuzobikora niyabishaka mugabo. Sawa na kimwe ikiganiro azocumva kandi nanje inbox ndamucayo ndamubwire ubutumwa yani ndamushikiriza ubutumwa tu.
nk'ubu ubonye ujya muntu ameze kurya n'ibi bikomere Emeline ataje ngo avuge ati jewe uyu muntu nubwo mubona bimeze uku byagenze uku abantu bamufata ko ari umwicanyi kuko bijya none ntawamenya ko bagwanye nuko yamutorotiriye wowe wavuze ko yamugiriye nabi dukaca tubona yamugize kurya Emeline ntatanze umuco wumva afatwa gute wumva afatwa gute Oh, ntabwo jewe nshaka nsakuze cyane ngira iki sinzi namba ikibazo ca c'urya mugore ni ikibazo kimaze ndibaze kirarenza 3 mois canke 4 mois kibaye siko Mm, ivyojo vyanje navyo nakubwiye nta n'ukwezi ziramara siko mm. umwe uwaguhaye audio zanje dufate n'amabiguhaye kugira nabarize ibintu vya mama dasigace bijamo gute Erega ni kubera ko wowe wavyivugiye vya mama Darcy wowe nyene ubwawe wavuze ngo bicaye eh ngombwa rero kubazana ivyo vya mama dasi yes ariko we aho wavuze ngo mama Darcy ngo ntangire nkuko yagize mama Darcy naciye mfata aho wabivuze nerekana mama Darcy uko yamugize uko wewe ntavo niyo mba ndiko nerekana ifoto yawe wowe nariko nerekana ifoto yawe tugeze kuri mama Darcy nkerekana mama Darcy ngene yamugize vyumvikana ko aho rero icyari gisigaye ni uko umuco utaba uvuye kwa Anita okay mbo rero bene kuvyumviriza abumvise ivyo wahawe irya mbere bambabarire batahure ukuri kw'iwanje ego uwabiguhaye ndasubiyemo jewe ntawe nzi ico dupfa na jewe ntaco nzi ico bapfa na Emeline ntaco nzi ariko yumve ingene ibintu vyagenze kandi namba yabiguhaye mu buryo bwo kuntabariza reka ndabwire nti merci ariko namba yabiguhaye mu buryo bw'ubuja tukavuga bujajo bwacu yumve ko sinzi na bivana n'uburyo bwose yabikoze mwabwo reka ndamuha umuco w'ingene ibintu vyagenze ibintu vyagenze uko okay sinapfuye Emeline vye nta nubwo arayigeze andya mm. Emeline ndakomeye uko nari ubu niko ndi nta n'ikofe nta n'urushi ivyo Emeline yigeze ashirako ndaho ndakomeye rero ivyo bavyumve ivyo bapfa na Emeline bace bifatanya na dosiye yiwanje naco siriho abantu bariko barakomanta bavuga Emeline ngo nuyu reka niba ndakubwira ku ruhande rwa mugani bafatire ego wanje urakoze cyane bigereze ngaho iyo ndabihabwa n'umuntu umwe nari kuvuga ngo warafite icapa na Emeline nari ndabihawe n'abantu batanu bose nimba baba bafite icyo bapfa na Emeline ndabihawe n'abantu batanu bane wumva bose bafite ikintu bapfa na Emeline nimba naho hari ikintu bapfayo bari mubi ariko nabihawe n'umuntu arenga umwe nabihawe n'umuntu arenga umwe bane batanu bakabimpa umunani nabihawe n'abantu benshi umuntu arenga umwe uburyo wabirozemo umugisha ibyo byo tsinda bikomanta ko kanini siko oya nshatse kumvisha kubera uvuze oya si wewe abakitarije na bitanzi iwawe ngo amenye ko atarije na bitanzi iwawe ikigira kabiri nacyo bumva ukuri kwatumye mvuga ibyo navuze oya si wewe vraiment nukuri si wewe kabisa bavyumve neza si wewe ushaka aravyumva utavyumva reke hanyuma rero reka nce ndangiriza ku mpanuro wenda gushimiye mugabo reka ntange impanuro nawe wumva impanuro ya mbere ndayiha abadarara abadarara barakunda gutoteza abakozi abagenzi babo baba bakuye mu makontra ikosa rya mbere ni uko abadarara aribo batuma mutoroka hanyuma mwatoroka bagaca banabafata nabi kandi babayeho ku bwanyu rezo ziracitse aravuye ku murongo ntaco ariko turabutuza kumusubizako umugabo impanuro ntanga nubwo yavuye ko arayumva impanuro ntanga mwabantu mwe niyi
impanuro ntanga ni iyi: abadarara babayeho kubera aba bakobwa, ariko bamara kubazana bakabageza mu ngo zabo bagaca batangira kubafata nk'ibikoropesho, kandi aribo babahemba. Barabakubita, hariho hariho bigeze kwica, ndamuvuga Nzomuvumba yaramupakiye imodoka aja kumuterera ahantu yagwaye yagize ikibazo ca pararize, aza kumuta ahantu. Ariko hano hariho abantu babiri babaye pararize, hariho uwabaye pararize umudarara wiwe aramwitaho, n'ukuri naramushimiye nyamudame, twaranavuganye. Ariko hari uwundi muntu yigeze kugira umukozi aba pararize, acaja kumufata aja kumuta ahantu hari abantu babicanyi kugira ngo bamwice bamurangize. N'ubu ndamusuzugura. Ibaze rero umuntu nk'uwo wumva atari umugizi wa nabi, atari umwicanyi. Je byarambabaje, narabibonye birambabaza cane, ndavuga ati nzobivuga ku kintu. Ikindi kintu ni uko mwomenye yuko mwe badarara, bino bintu mukorera abantu muri Arabiya, muzotaha mwongere muhorere mu Burundi. Nimba mwarabagiriye nabi muzongera muhure, kandi bishobora kutazobagwa neza. Ibizokurikira ntavyo nshobora kumenya, mugabo mumenye ko ibi mukora bizobakurikira. Namwe bakobwa, iyo umudarara agufashije ukava ku kazi, niyo baguciye amafaranga menshi wabimusabye kuko umerewe nabi, yamuhe kuko waravyemeye. Kubera hariho uwo nzi yaheraniye umudarara, kandi bashobora kuba barenga umwe. Umuheranira kubera iki? Kandi wewe mwumvikanye amafaranga niba ari menshi ukayemera. Yamuhe, hanyuma mubane amahoro. Ku mpande zose rero umudarara niyagutorokesha, hanyuma ushobora kuba umerewe nabi. Hariho abantu bamerewe nabi pe, nanje bikantana n'ikigongo. Ugasanga umudarara aramufashije kuhava, aramufashije kuko yari mu gupfa canke yari mu kumererwa nabi cane, yaramerewe nabi cane, ubuzima bukaba bwiza. Aho rero kumushimira tamaye amafaranga yiwe n'ivyo bindi bavuga ngo shukurani ya punda ni teke, ubugombye kugira ngo nyene kugira ngo uba wase kumushimira kubusa kandi yaragukoreye neza. Niyo mpanuro norangiriza ko ku mpande zose. Hanyuma ivyo gukubita umuntu ni bibi, kuko nimba tubona mama Darse yegizwe gutya na Anita ntatange n'umuco impamvu vyabaye gutya, twe dufata ko ari ukuri, nk'uko n'uyu hano yabivuze yuko yamugiriye nabi, yagira amugire nabi, mbere we yavuga ko reka amugirira nabi. Dufata ko ari ukuri, kuko tuba dufise aho tuko turabihera tuvuga ko Anita ari umuntu mubi. Kumbure Anita azoboneka niyabishaka, azi gutanga umuco mumaze kuri ibintu byose, kugira ngo n'abadukurikira baba bano batabara bari muri Arabia Saudite batahure ivyo ari byo. Ndashimira rero abantu batabara, ndashimira abantu baciye bandondera kugira ngo tugire icyo dukoze cyo gutabariza uyu Anita, kandi twashoboye gukorana ibitari bikeya, twavuganye n'abatari bakeya. Nubwo mubona tuje ngaha mu kiganiro, aha ni nyuma yuko hari icakozwe kandi kinini, ku buryo iyo dutabarije umuntu biragira kure ku buryo bwihuse, kandi abantu bifatamwo inshingano zo kuturondera kugira ngo dushobore gufasha uwuri mu vyago, nabo turabashimiye. Iyi shene rero yanje iri no ku mazina yanje Daniel Mugisha, iriho ku bwanyu kugira ngo ibafashe gutabariza abantu cane cane ari n'ibintu vy'intahe canke gushima, vyose birakorwa ngaha. N'inyigisho z'ingo n'imiryango ziracako, abantu bafise ingabire namwe ndabatumira ngaha bakaza bakabaganiriza, bakababigisha ku bijanye n'ingo n'imiryango. Ndabashimiye rero, mugire ibihe vyiza.